Ingeso mbi mu gwaruka n'imiyabaga biha ishusho mbi imiryango, igihugu ndetse n'ubuzima bwanyu nyene buca buvugwa nabi ahariho hose. Twashaka kubasaba bibondo vyacu dukunda mutubere abaserukizi beza. Kuba abaserukizi bacu si kuvuga ko mugiye guserukira igihugu mu makungu, aho muri hose mwerekane ishusho ry'umurundi, umurundikazi w'umutima arangwa n'indero runtu. Ivyo nivyo bizotuma abazogirwa amahirwe bo kurengana imbibe z'igihugu bazoba abaserukizi beza b'igihugu. Hamwe bavuga ati indero nziza irangwa mu bana b'abarundi, aho abandi bose bazobamurako akarorero keza. Nimwirinde umugera wa sida kuko uracariho kandi urica. Ego hariho abana bavukana bitabavuyeko, nabo nyene ntimubakumire, ni abana mu bandi. Abakiri bato turabahanura kugendera amavuriro n'ibigo vy'ugwaruka bibegereye kugira ngo muronse impanuro n'inyigisho bibafasha kudatwara inda z'ishushu no kutandura umugera wa sida. Ivyo rero bisaba ko umuntu wese yokwipimisha kugira ngo amenye amagara yiwe uko ameze. Twongeye no gusaba nk'uwo umuvyeyi yoba yarawandukije kubera yoba atakurikije impanuro kuvyakira akawubana agafata umuti ku mategeko, kubera ntikizokubuza ko ubaho kandi ukora ibikorwa vy'abatagendana uwo mugera wa sida. Kandi rero naho nyene kirazira no kubanduza abandi. Guteza imbere irondoka rijanye n'amagara y'abantu n'amagara meza mu gwaruka bibafasha kwitegurira akazoza keza, kuzoba abavyeyi beza kandi mukaba indongozi zibanga igihugu kizigako kazoza keza.